Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Turabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Nkuko mutubona ngaha natwe ni komite ishengero ryo mu Mirango. Yesu yaduteye iteka yaduhaye promotion adushyira muri kino gikorwa. Yesu nashimwe. Rero dusubije amaso inyuma. Hari ibyo Yesu yadukoreye, hari byinshi Yesu yagiye aturenganya, ariko ibyo byose Imana yagiye ibidukorera, turi mu bibazo Imana ikadutabara, hanyuma Imana ikagenda yigaragaza, iyo Mana yacu ntihabwe icyubahiro. Hanyuma ibikorwa bitandukanye bagenda bavuga mu ishengero, komite tukagira inama, hanyuma bikagenda neza, tukabishikiriza ishengero bikabikora, Imana ikabashiramo wa mutima wayo gukora ibikorwa by'Imana, iyo Mana yabakoresheje ntihabwe icubahiro. Navuze ati dusubije amaso inyuma, umenga ntaho byari kuva, ariko Yesu yagiye dukoresha iby'ubuhizi, Yesu nahabwe icubahiro. Twarimbuye turaba umwaka uheze, hari byinshi Imana yadukoreye, byinshi cyane yadukoresheje by'ubuhizi, mwumvise no mu ndirimbo yacu gukorera Imana, gufasha imfubyi, abapfakazi, kugaburira abakozi b'Imana. Twarimbuye dusanga nka komite twakoresheje twatanga, Imana yadukoresheje iby'ubuhizi ntihabwe icubahiro. Hanyuma rero kubw'uno munsi twumvise natwe twoshima Imana kubona yaturinze, kubona yatuzigamiye mu gikorwa cyayo. Hanyuma turiyumvira tuti nka komite reka natwe ko turi mu mugambi wo kubaka, ko tugomba kubaka urusengero, titre yabonetse, ubu turi kurunda autorisation, umwanya wose turashaka gutanga kubaka. Niho nka komite twiyumviye yuko twogura ibyuma bya 10, ibyuma bishika 75. Rero nibyo twaronse kugira ngo dutange nk'ishimwe kuri kino gikorwa cy'Imana, kandi tuhamagarira kugira ngo muze dukorere Imana. Ntawakoreye Imana yigeze yikorera amaboko, nta muntu n'umwe yigeze asegerereza ngo nuko yakoreye Imana. Rero muze dukorere Imana dufise umutima umwe, Imana idushoboze. Turifuza yuko umwaka dutangwe twamaze kwinjiramo, Imana dukoresha iby'ubuhizi birenze uko twego bw'aba mitwe yacu n'ubwenge bwacu bungana. Yesu naduhana umugisha. Reka dusabe Isidora asenga Imana, ashimira Imana kubyigenda idukorera, kubyigenda idutabaramo. Yesu aduhana umugisha. Mana data wa twese turi mu ijuru, Sega w'amahanga yose, gitandara cy'agakiza kacu, turi imbere zawe kubw'ububasha bwawe n'ubushobozi, turi imbere zawe atari kubw'inkomezi zacu, turi imbere zawe atari kubw'ubukombe bw'umugwanizi, ariko ari ubuntu bwawe bugerekeranye n'ubundi. Uri Imana yo kwizigirwa, uri Imana iruhura, uri Imana izi ingene ibigenza no mu bugaragwa, uri Imana izi ingene ibigenza mu butayu, umuntu yahindukije amaso akabona inyuma yiwe n'imbere no mu mbavu bitagenda, wowe uraseruka. Uri Imana, uri Imana, uri ndiho w'abariho, uri Sega w'amahanga yose. Mu izina ryawe Data ndagushima, kuko mu mikoro yacu waratugiriye ubuntu, uraturonsa ingene tubigenza, si kubw'inkomezi zacu, si kubw'Imana. Warakoze ntacyo dufite tuvuga atari ugutanga amashimwe mu izina rya kuko ari sonja zawe Papa. Uri igitangaza, warakoze kudutororokanya tuvuye mu mpande zose, tukitwa komite,
tukitwa abajenama b'ishengero mu majana menshi. Hari icyo watugombako, hari intengo mwami Imana ugomba ko dushikako n'ubundi. Turagushimiye ku byo wadukoreye, dushingiye amaso imbere. Mwami uzodukoreshe n'iby'ubuhizi, ibyo tubonesha amaso n'ibyo twiyumvira tuzobirengane. Papa uri Imana, twarakubonye kenshi, twarakubonye ibihekangabo birenga byinshi. Turakurindiriye mwami Imana no mu minsi yose, igihe cyose mwami Imana hazoba ikibazo uzoduhe guhagarara nk'abagabo, uzoduhe guseruka kwa kundi nyene. Mu izina ryawe icyo twanse n'amajwi ya mongorerano, icyo twanse mwami n'iterabwoba ry'umugwanizi, icyo twanse mwami n'amajwi y'abantu benshi, icyo twanse n'igipfungu cy'abadayimoni. Turagomba gushingira imbere ibiri imbere nk'uko Pawulo yavuze. Uradushoboza Mana nk'uko wadushoboje, kuko ubwacu nta nkomezi dufise. Warakoze kuturinda mwami Imana, twese tuzigamisha ubuntu bwawe n'imbabazi. Turabigukengurukiye, tugukengurukiye mwami. Ibikorwa dukoze bizogire n'ikimazi mu ngoro yawe, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Wumvise ugushima kwacu. Yesu abahezagire cyane.